jewe mbona umengo ntihari bwagere papa Sohayla wiheboye hakiri kare igihe cyo kurindira cyari kigihari niheboye hakiri kare ubu ngiye gufata inkoni y'amahwa agahuka kaza kinjaga kuri protaye reka papa Sohayla inkoni y'amahwa urazi cyo bita imigunguma urazi y'amahwa yera ahanda cyane niyo nzotera kuri ijya nkoni urumva inkoni y'amahwa ego ugomba ufate iyo nkoni ariko nubwo ugomba ufata iyo nkoni Sohayla kurira nibiki Papa, najua kama una haki ya kuchukua maamuzi yote yale kwa sababu kwa ambayo yameshanipitia ni mengi sana, lakini maamuzi ambayo unachukua kwa sasa mimi tayari nimeshaingia kwenye mahusiano. Hama Jabiri icyo ushobora kugenda ikintu kimwe kandi utegerezwa kumenya hajya intambara watanguye yari ntoya cyane ariko kuri uyu mwanya igiye kuba ndende uti kubera ujya mukobwa ubona hajya si Sohayla nyawe hajya Sohayla nyawe aracari muto cyane bijya bintu by'amashitani cyangwa iby'amadayimoni bituma umuntu gusaza akiri muto burya tumaze kumuvura niho uzobona Sohayla uwo ari we tumaze kumuvura gusa dukeneye gukoresha ingufu nyinshi nawe ukoresha ingufu nyinshi tugashoboye kumukura hajya ahantu Sohayla ari. None ustazi ushatse kumbwira yuko Sohayla ibintu byaba byaratumye donc kujya kuntu tumubona cyakaye mu maso ushatse kumbwira yuko namajini amwuzuye mu mubiri cyanke nibiki mu cyamage? Icyo nakubwira ni kimwe, amajini cyangwa amashitani ni ibintu bifite ingufu cyane bishobora gukora ikintu cyose gishoboka ku buzima bw'umuntu. Hajya nubone abahungu bose basukana n'ujya mukobwa bararonka ibibazo, ariko Imana yarabivuze yuko naho hazoba ibibazo bingana gute hari umuntu azoza akwika amacyanzo ku maisha yako. Nibaze yuko wewe waje nk'icyanzo kujya mukobwa ngubu rero ukoresha no kumuvura, tumuvure asubire ku murongo uko yahoze kera. Sawa, genda gutahura aho nyene genda shaka kuntumurira nikihe kintu nje nshobora gukora basi cihutirwa hanini? Cihutirwa Gajabiri no gusenga ijoro, kumusengera, kumusabira idua ku Mana ashobore kumukiza no kumufasha kuko twese dushobozwa n'Imana. Reka nagushimire cyane ustazi, nagushimire cyane ku gikorwa cyiza mukora, kuko impanuro waduhaye gushika ino saa turacyazigendera. Nta kintu na kimwe mwigeze mutubwira tutakoze, byose twarabikoze. Ntacyo mfise no bariha usibye gusa kubasabira ku Mana namwe bandanye borohereza ibongerereza ubumenyi nk'enubwo, kubera ko ni bakeya cyane bafise ubumenyi nk'enubwo. Hama ndagusezeranje yuko jewe nzogire ko nshoboye kose nzovyuka mu ijoro nsenge umutima wanje wose nawusize ku Mana. Nizere ko ibintu byose bizogenda neza cyane, byose bizoshoboka mu gihe bishira mu biganza by'Imana. Jabiri utegerezwa gusenga cyane kuko intambara dutanguye niyoroshe. Hama ndagushimiye cyane kugenda uri kuratuba hafi, kugenda uri kurandemesha, ingene impanuro zose uri kurama zose ndikundagana ndazikurikiza. Ndishimye kuba mama ikaze gushika ngaha. Karibu cyane. Mama, kwa mazina yangu naitwa Makolo de Kankolo, abamva muri Egypte. Mwafisa wabyeyi mu Burundi. Nkaba numvise yuko mfise umwana w'umukobwa ashobora kuba afise indwara.
ndi umuprofessionnel afasha abantu gukira. Nkaba nigiye muri Egypte ibintu byinshi ku bijyanye n'idini ryacu rya Islam. Nkaba nshobora kumufasha ujya mukobwa wanyu ku tuntu n'utundi. N'ikindi kintu nashoboye kumva ni yuko ari umuhungu yitwa Jabir agomba kuza gusaba irembo ngaha. Burya si bibi ni byiza kujya muhungu afite protection mu mubiri wiwe ashobora kumufasha ujya mukobwa ashobora gukira. Nanjye ndashobora gushyiramo ingufu zanje hajya mugabo amaze kumurongora. Byiza nuko mwemerera akamurongora. Byaba byiza cyane kugira muhungu biboneka ko afite protection mu mubiri wiwe ishobora kumufasha ujya mwana wanyu mukobwa. Hama nanjye bikamfasha kongereza ku ingufu n'ivyo nize kugira dushoboye kumufasha ujya mukobwa wanyu agashobora gukira. Sinzi nk'umuvyeyi ubivuze kwiki. Nagira manze ndakubaze ninde yakubwiye ko umukobwa wanje afite ikibazo? Wabikuye he? Biragoye gutahura. Ni gute namumenye? Ariko naje ndabizi ngaha mu Burundi. Kandi bisa nkuko naje kurondera umukobwa wanjye dushoboye kumukiza. Tumukuremo ujya mwuka mubi afise. Tumushira ahantu heza. Nkuko Imana yabitwigishije gufasha mu buzima birabaho. Burya biragoye gutahura cyane kuko umwana w'umuntu aragoye kandi umwana w'uwundi aragoye. Hama ujya muhungu yitwa Jabir sinzi kumuzi. Ujya no mu muryango wacu. Kandi gikuru nuko icyo tumufasha ujya mukobwa n'ujya muhungu Jabir nuko yamurongora ava yuko dushobora kumukorera ko ibyo bintu twashoboye kwiga hanze y'igihugu muri elimu yacu ya Islam. Ategezwa kumurongora tudahera hama ibindi bikogwe yamaze kumurongora. Kujya muhungu afise protection mu mubiri ushaka kumufasha ujya mukobwa wanyu. Ndazi mutama yaramwanyiye kumurongora ariko byoba byiza yuko yemeye umwana we w'umukobwa kurongora ujya muhungu Jabir byo mufasha. None burya byoshoboka neza yuko uyu mukobwa wacu ashobora kumutwara ujya muhungu. Naramwumvise yarigeze kumubwira ko hari umuhungu amushaka gusa nuko mutama nyene yari yavyanse ariko ngoma ngende nkora ibishoboka byose ndabimwumvishe ndabimushiremo ndabe ko ashobora kumwemerera kujya mpungashika mu rugo. Hanyuma ibikurikira tuzora ukuntu tubikora. Ego imbere y'Imana nakinanirana kandi tegeza gufashana ko turi abantu twese. Wenda ingorane no munsi ziri ngaho iwanyu harigeze ukumuga handi hantu. Burya twabaye kugira gufasha abantu no gufashanya twese ko twese turi abantu. Nibaze yuko mutama aza kuvyumva kuko ni ikintu gikenewe cyane kujya mukobwa. Cyambere aracari muto cyane kandi bijye bintu afise ni bibi cyane kuri we. Service menshi yo kuvuga ahubwo byari byo kandi nashimye kuba nashize muhira kameme mwanyakiye neza. Sinovaho nashimye. Urakoze cyane natwe twishimiye kukubona na ijya watuzaniye n'inkuru nziza nk'iyo. Genda za kugerageza kumubwira kandi no kuri Imana ishimwe kubona inzaniye umuntu ashaka kumfashiriza umwana. No kuvuga nandi nari numva ko binduhije. Kandi Imana ibaha ingufu mushobore gukora ico gikorwa Imana yabageneye gukora. Murakoze cyane. Mama karibu rero karibu. Nabwiye ko no munsi ndi wakorere surprise komeye cyane mama. Yego. Dusa ubyumva gute? Vuga bismillah. Mbere mwinjira mu nzu nshasha urabanza ukavuga bismillah. Yewe. Wabonye rero mama. Rero niho rero nipanze urabona bivuge n'ibintu bimeze. Umuntu arako yiyaga aho yihamze mama. Karibu rero karibu. Dusabe ngo wicare ngira ngo wicare. Sasa yala mbizi. Nawe mbwiye ati genda rondera cyane kandi urazi ko nje sanzwe ndi umu-engineer yantuka. Reka nicare iruhande rero ya mama. Reka nicare iruhande ya mama. Voilà.
mama rero ndibaza wahabonye nahabonye n'ukuri yahabonye ni ngaha n'ukuri Imana ihaguhera imigisha kwera inzu ni nziza jewe buriya amaze kuronka inkuru yuko wandekuriye wemereye kumpa imigisha kugira ngo ndongore urya mukobwa Suhaila je nakubwiye yuko ndumva muri jewe yuko harimo umuhamagaro yuko nomutwara Suhaila n'ukuri je narabarekuriye mama n'ukuri narabakurekuriye kwera Imana nanjye rero buriya hano hantu hamaze igihe kirekire namaze kuhategura mugabo nanase kuva muhira kubera bamwe bati ntacyo nubwo umusore kuba muhira ari bibi reka mbe nategura ahantu nka kugira ngo nivyashikuka kampa imigisha yawe wari ugifite icyizere nyine ko nzoguha umugisha nje nari namaze kuvuga bati nivyanka nzofuma ndagukuyakuya mu kirenge oya none anye dusabe babonye bya bintu ndashaka kugura ntabwo nari kuyakuya kino bino myandi rondera urya muntu w'i Dubai abafime basa mutwara ave muhira nawe abivyo bintu ari nari nihombeshereje umwana nuko remeze hama rero mama vraiment ndashimye cyane gusa rero ikibazo gisigaye n'ikibazo iki ebana ikendire iki kintu rero kirakomeye gose niyo mpamvu nifuza yuko n'ubundi tocika intege mama kimeze gute tuduze ibiganza tuje ku mavi tumusenge burya mukobwa Suhaila Kwa imani jewe muri jewe ndumva yuko afise ikibazo oya halaka almusawifuna baragowe banzoba kuko ntituzi yuko tuzohashikejo reka tugikubita igisabisho bunyene je ndazi neza yuko igisabisho cy'umuvyeyi gihe bari igisabisho gikomeye cyane nadusabe ndashaka yuko ashiramwe intumbero ikomeye gose tuduze ibiganza tumusabira igisabisho kandi igisabisho gikomeye nukuri Imana twakirira amasengesho ngorane yayo Imana yumvira abashumba bayo Imana yumvira uwo wese ayitu yego yaratwemereye kuzo isaba yemeza neza ko ishoboye izomufasha akayisaba n'umutima umwe hamwe akizera yuko ingorane zose zigiye gutorega umuti zigiye guhera Imana ishoboye Suhaila ari nkuru nshasha narinda kuti imbarira burya ari umusore amaze imisi aza kurondera Suhaila kandi umuntu ariko aramuraba afise intumbero nziza rero nari nshatse ndabikumenyeshe turabe ko dushobora guheza kwiga natwe tugasohora umukobwa wacu mke wangu nataka kunivuruga ki agitse yari nakubariye yuko umuhungu n'umwe ni mu rugo rwanje bibaye nuko umukobwa wanje narahagaritse imigenderanire y'umukobwa wanje n'abahungu baza bigira ibintu byatariga mu rugo iwanje urabizi kandi urazi yuko mama Suhaila urazi yuko ari umukobwa wanje kandi nkunda cyane uko wanje w'ikinege ni nacyo gituma bibaye na burya abahungu uza buraza bamwironderesha mama Suhaila ntutumevuga nabi umviriza ndakubwiye ntuhave ufata ibintu ngo bigire birebire cy'inkoni ngufi ni nacyo gituma nashatse ko tubiyaga tubivugane kuko nari naciye inkoni ndende buriya ni inkoni ndende n'umwana w'umukobwa wowe uzomugumiza mu rugo aguma hakuriye umwana w'umukobwa kwari akarago k'abarayi aho yagenda muri Tanzania akaba imyaka n'imyaka hoho ntitwari tuharira buro yaje ngaha nicyo gituma shaza buro agahungu kari kose kamushaka ngaha abo kose kamushaka ngaha oya sindigira mbona umuhungu ukuri yokunda n'umukobwa reka rero tugerageze uyu kubera je naramuravye yaramuzanye ndamuraba naramuravye nabonye yuko wamuravye mu mutima wamuravye hanze wamuravye ivyo mu mutima Imana nibizi mugaje ko namuravye hanze nabonye imego ari ku ntumbero nziza kandi birashoboka Imana ibidufashije byoshoboka ugasanga biracinze twamutuyaga byinshi katuyaga byiza nibaze yuko uwo mukuru niba ari ukuri ni wamushimiye ko wavuze ati nze ndaca inkoni ngufi sinzi ko nahora nca ndende sinobera intambamye umukobwa wanje cyane nawe sinokubera intambamye genda muraba demo ngo abiseriye kabisa atumugerageze nawe turabe uramubwira shike nangi ntagiye Imana yoheza gira uramubwira shike turabe
ariko gusa ikindi nacyo tutibagiye iduwa Eh. tutibagiye kuza turasabira umukobwa wacu ivyo navyo ntitubikora misi yose se ntubizi tuza turabishyira mu duwa kuko urazi yuko ibigeragezo bimaze guca ngaho ari birebire turabe yuko oya abazoza atari bo bazohora n'ingorane bataruzwe n'imodoka bazokorokerwa n'indege umusuhayina sawa jewe umuvyeyi sinumvira intambamyi umukobwa wacu mugabo icesi ndamuhaye icesi ya nyuma uriko uranyumva neza ntiwumva kuvuza ijambo emwe jewe ndarekuye n'ukuri mugabo uwo muntu yakuzaniye aza ari umuntu mwiza kuko ngaha mu rugo rwa metere rayani aha Imana izobikora ntigwitaha Imana izobikora nanjye nari niteze iryo nyene niryo nari nshaka ko ndaryumve kugira umukobwa nawe yisanzure